Reka tubaramutse nshuti namwe bagenzi ba Inkerebutsi TV. Ukaba utaragira sabone canke subscribe, curaba musi iki kiganiro aho vyanditse uca uhakorako, uca ubona haje agakengeri nakone ugakoreko, uca ufyonda aho handitse tute canke all kugira uzoje urashikirwa n'ibiganiro vyacu vyo hanyuma. Turi kw'igenekerezo rya 24 Ndamukiza umwaka wa 2024 muri komine Mabayi mu ntara ya Cibitoke, aho musitanteri wa komine Mabayi aherekejwe n'umunyamabanga nshingwabikorwa Ntayegayezwa, umuhanuzi wiwe mu vyajejwe harimwo imibano, umunyamabanga wa komine, abakuru b'amazone ya komine Mabayi, uwurongoye sentare y'intango ya komine Mabayi, uwurongoye igipolisi muri komine Mabayi, uwurongoye igisirikare muri komine Mabayi, hamwe n'abarongoye imitumba ya Kabere na Mukoma. Buguruye icese muri komine Mabayi mu gasantre bita Kivogero gasanzwe gahuriramwo imitumba ibiri, Kabere na Mukoma, igikorwa co kwirukana abagore bagira kabiri. Ivyo navyo bikaba vyibukijwe na nyenicubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi mu musi mukuru w'abakenyezi wari wabereye Igitega uyu mwaka wa 2024 hari mu kwezi kwa gatatu. Nk'uko twavyiganiwe n'umukuru wa sentare y'intango ya komine Mabayi, ngo hasanzwe hariho itegeko canke ibwirizwa nimero 1/13 ryo kuwa 22 Nyakanga umwaka wa 2016 ryerekeye gukinga no gukingira abahuye n'amabi afatiye ku gitsina, mu gifaransa byo bavuga bati loi numéro 1/13 du 22 septembre 2016 portant prévention, protection des victimes et répression des violences basées sur le genre. Mu ngingo yayo ya 42 ihana gucikira no gucikiza. Ababikoze rero bagahanishwa umunyororo uva ku kwezi kumwe gushika ku mezi 3 n'ihadabu riva ku mafaranga 100 gushika ku 200. Ibi rero vyakora cane cane mu gihe basanze hariho uwacikije canke afise abagore babiri atanumwe yanditswe. Mu gihe basanze naho umugabo afise abagore babiri, umugore wa kabiri akaba atanditswe, baca basohora umugabo bakamurungika ku rugo rukuru rurimwo umugore asanzwe azwi n'amategeko. Bagaca bamutegeka kutazogaruka muri urwo rugo, ariko ko azokwama atanga ratio ku bana yavyaye kuri uwo mugore atazwi n'amategeko. Mu gihe naho basanze umugabo yarirukanye umugore basanzwe baranditswe, agaca yinjiza uwundi mugore batanditswe, baca basohora uwo mushasha hakinjira uwuzwi n'amategeko. Tubasabe rero mukurikirane ido nido ry'ukuntu iyugururwa ry'ico gikorwa ryagenze muri komine Mabayi. Murabona ko mwatemberewe n'abashitsi, kandi abashitsi atari umwe, yakuba musanteri abona ko yaje aherekejwe n'abantu benshi, ujeje sentare y'intango, ujejwe igipolisi murabubona, ujejwe abasirikare ngaho muri komine yacu y'Amabayi, murabona na jewe icegera ca musanteri, murabona n'umuhanuzi wacu ajejwe ivy'imibano n'abashefu de zone turi kumwe ngaha. Ntimugire ubwoba, n'akantu nyakubahwa musanteri wacu wa komine Mabayi aje kubashikiriza. Ni igikorwa niba mwumviriza amaradiyo, umukuru w'igihugu yavuze ko twoshira mu ngiro. Bagize rero reka tugitangurire ngaha ku mutumba wa Kabere, arico gituma mubona twaje turi abantu benshi, uko si igikorwa c'umuntu umwe nisha twese. Reka rero nyakubahwa musanteri wacu wa komine Mabayi atubwire mu ncamake uko vyifashe, hama duce tuja kubikorwa. Kanya ni gwaye nyakubahwa musanteri. Nakoze nyakubahwa umunyamabanga Ntayegayezwa wa komine, nyakubahwa ndongozi w'ikomine mu bisata bitandukanye, ndavuga nyakubahwa ajeje sentare y'intango mw'ikomine, komiseri ajeje igipolisi,
komanda jejwe intwazangabo muri komine, ndabona umuhanuzi wa musitanteri, abashefu de zone, uwujejwe abamotari muri komine, n'umunyamabanga wa musitanteri ari ngaha, mukuru w'umutumba nabo bafashanya kuyobora umutumba wa Kabere. Murabona turi kumwe n'urongoye umutumba wa Mukoma. Bene gihugu mwese, umwe wese mucubahira Imana yamuhaye, tugira amahoro twese, tugira amahoro, umutekano, iterambere n'ikibano cyiza muri komine yacu y'Amabayi, na cane cane umutumba wa Kabere na Mukoma. Muri uyu mwanya rero dushitse ngaha kugira ngo dutanguze icese igikorwa kiri mu ihangiro ry'igihugu. Murazi yuko igihugu cacu gifise ihangiro ry'uko mu mwaka w'ibihumbi 2040 kizoba ari igihugu kifashe, mwaka w'ibihumbi 2060 igihugu giteye imbere. Rero nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu araravye abona iyo mbono y'igihugu biragoye ko tuyishikako ingo n'imiryango n'ikibano bidatekanye, sivyo? Turi mu rugamba rwo kurwanya inzara kugira ngo muri ya mbono tuzoyishike ku mufuko wose ufise amafaranga n'imiryango ifise ico ishobora gufungurira abana ndetse n'ukuntu ishobora kwikenura. Hakaba rero hari n'ibindi tubona yuko bituvyongera mu kibano bigahagarika iterambere kandi rishobora gutuma tudashika kuri iyo mbono byoroshe. Ivyo navyo ni ibintu bijanye n'ubushurashuzi. Ubushurashuzi mu kibano, ubushurashuzi buri ubwoko bwinshi, sivyo? Hari abagabo baharika abagore, umugore mukuru akaronderana n'umugabo, hanyuma bamara kuronka umugabo amaze kubona yuko umutungo wabonetse, yamara kwiyumvira uko yahora ameze ataraza na wa mugore mukuru yabona uduhera twabonetse, agaca asimba n'uwundi mugore, sivyo? Wa mugore mukuru muri bya bindi yarondeye agaca atangura kubaho nabi nabiwe kandi yaravunitse yararondeye, umuryango ugaca usubira inyuma. Kandi twabonye yuko imbona y'igihugu ishoboka ari uko imiryango ihagaze neza. Igihe imiryango idahagaze neza iraragwana, bamwe basohorwa mu zabo, abandi barara bifumbase, imbona y'igihugu ntikunda, kuko umukuru w'igihugu si wazoyishikako wenyene kandi si wazoyishira mu ngiro, ni twebwe Barundi twese, kuko igihugu ni twebwe, sivyo? Igihugu ni twebwe, igihugu n'abenegihugu. Rero imbona ni y'abenegihugu, si y'umukuru w'igihugu, ni y'Abarundi bose. Murantegere rero muri iyo ntumbero kugira ngo dushike kuri iyo mbono naho mwumva ariyo muri 2040 ntituzoyishikako mu uwo mwanya nyene, ntitwoguma mu byo turimo ngo tuzoce dusimba dushike muri 2040 nk'imbona icishoboka tutayiteguye, sivyo? Hariho rero ivyo bisaba yuko tuza turashira mu ngiro kugira ngo bize birava mu nzira bikunde tutera intambwe. Kubw'ibyo rero ubu tuje gutanguza isekeza, nsubiremo mu byumve byo gusohora abagore baharitse abandi, bigatuma abo bagore babura amahoro mu miryango n'abana bagashobora kugira kuhamererwa nabi kubera base baharitse ba nyina babo. Uyu munsi rero tuje gutanguza icyo gikorwa, hama dutandukira n'ikindi gikorwa c'abagabo bashurashura. Tuvuze gushurashura si ukuvuga ngo uwugenda arabikoraho hirya no hino, n'ababanya bidaciye mu mategeko bari ugasambanya, bari ubushurashuzi. Muranage ababanya bidaciye mu mategeko nabwo ni ubushurashuzi, kubera yuko ndagisigure gato, kubera yuko umugabo abanye n'umugore bidaciye mu mategeko abafise uburenganzira bw'uko uno munsi bararanihinga bwaca akamubwira ati sohoka umvire. None wa mugore ntiyariko ashurashuraga yewe
amusohoye akamuca ntiyari kashurashura nabo nyene baba baca kubiri n'amategeko nabo nyene turagerageza kubakorera ko kugira babane biciye mu mategeko kugira ejo ntazomusohore isanga umugabo ariko yigira abagore 3 4 5 rero twagire tubashimire ko mushoboye gukurikirana no gutahura igikorwa tuje gukora igikorwa tuje kugururira ngaha dushimye kucyugurura ngaha mu Kivogero kenshi turara twumva yuko ngaha bitameze neza tukumva ngo bana kabarayi baragwana umugore wa nakara aratabwa hanze ngo umugore muto yaje kumusohora tukabyumva rero ni muri iyo ntumbero twashimye kuza kubyugurura ngaha ariko n'ikimenyetso turabitanguza hama abajeje intwaro bace babandanya n'indi mihana tudashikako bazoheze baduhe raporo aho bagejeje kuko tuguruye aha nico gituma turi kumwe n'abashefu de zone mu mazone yandi murantegeye kugira babone ko dutanguye nabo bace guherejo bice bibandanya mu mazone yose byari ibyo rero twagire tubanze tubashikirize kugira ntimutubone twirariye mu mihana mutazi ko tuje gukora ntibambewe nta ntambara y'amasasu tuje kugwana kandi ntawe tuje kurenganya nibaza yuko wiyumvise amagiye gukorwa ko ngaha ari karadegetwa kimwe gusa nukumva yuko ari itegeko kandi itegeko wararirenze riragufata hamukiyakira sibyo none nuko rero abo biza gushikira muze murabibatahuza akari ukwiyakira bakumva yuko batari mukuru murakoze rero reka tubashimire yuko mugiye kudufasha kubitahuza mu kibano kubitahuza abandi bose bashaka kubyakira ukutariko mubibasigure nkuko tubabwiye ni muntu mbere yo kugira ngo dushike ku mono y'igihugu imbona y'igihugu twabibabwiye si y'umuntu umwe si ya musanteri si ya chef de zone si ya komiseri si ya komanda si ya jiji ni y'umurundi wese murakoze rero banyakubahwa bene gihugu mwese muri ngaha nico gikorwa kitushikanye ngaha ya masa turabakengurukiye mugira amahoro nyuma y'iryo jambo igikorwa nyezina caciye gitangura bisonya kubaka naratweteje umwanya munini ntotezwa n'umugabo ntotezwa n'umuryango w'umugabo wanje uraho nsambira nabuze aho nsambira cyane biteye ubwoba gushika naho nangazwa nkugwa mu rugo ndamangara ntabana nariviza abana ihangane nkaburaho naganje nkaburaho nitura ku muryango bakafatikanya n'umugabo wanje gatandomoka yewe icyo nsaba banyakubaho shaka nkura kwiryoye ku mugongo nararusha none uyo wa kabiri uyu mugore wa kabiri arafise abana barafitaniye abana barafitaniye abana babiri none we hari inzu bagusohoyemo inzu barayisohoyemo iyo wasohoyemo neza niyaye inzu nasohoyemo niyi kandi ni gwanje kuko twabironderanye n'umugabo wanje twarashingwe twaratubakanye twarashingwe twarabironderanye n'umugabo wanje acashiramo uwo mugore ari hehe none sinzi iyo yagiye ntago ndahazi uyu munsi rero je namutse mvuye mu Cibitoki niyo namangariye nja kubera gahinda namagara mva nja mu Cibitoki uyu munsi nanavuze ngo nje kuramutsa abana mugabo wanje ntabwo yarahari yari yagiye baraza kunywa n'uwo mugore wiwe je nange nari mu byanje ndasohoka rero mu iyo nzu mvuga ati kanze kuramutsa umugabo twari duhagaze n'uwo mugabo ndase abana ariko ambaza ko yuko naje narinje gukora abo ari karambaza rero nanje ariko ndavuga ibyo naje gukora uwo mugore wacu arantandukira ambwira ko ndi maraya nari umugore nk'abandi ndi umuhimbiri
aranandukira arambwira amajambo menshi cyane gushika naha ava aho yarari asanga hari yakunkubitira arankubita ngira yo ndeyonda nkwigashize kumwe n'umugabo yego n'umugabo ntiyagutabara umugabo yego nukuri yantabaye ntago no murenganya yakoze uko ushoboye kose ngo ntabare uwo mugore abankivubi kuri jewe ngafitiye inzigo nginzige ndasanzwe ngo si wabonye mbonye rero nashaka abanyakuba mu ntabare mu nkure kwiryozozi mu nkure kwiryobuye ko jewe ndaremerewe cyane mukuri mwoba mukoze umwara yubaka cyane hamwe umugore muto rena bagiye mbaho jewe nawe yabaka yaciye ndayigenda umugore ya ahubwo twaje gushyira mu ngiro itegeko nta majambo dukorerako amazu ure kuko naho yo bafite imodoka uw'amategeko azinyura bishikiriza ngaha mu bundi nawe azubaza umugaruki wiwe narituye sentare nginkure ku uyu muzigo ndabura washigikira kubera mvuga nduma none kukuru urafise urubanza muri sentare uragiye muri sentare nagiye muri sentare bacabanuka mu gipolisi ndajuragurika mbura iyo nja niyumva nikubise mu muryango ndabura ikimfasha bose bankundanira ko ndabura iyo nja niyumva nca ndamangara none nta muntu n'umwe atazi iby'iwanyu ngaho nawe ubaza ubikubwira n'ibintu biri hehe byose biriye umugabo nyibonye byose byarabicombya bijaniyo byose niyo birishaka mugende murabe watubwira nka bikuru bikuru uvuga biriyo waho urukoresha biri muri iyo nzu y'umugore wa kabiri nari mfise video nari mfise radio byose umugabo ngera bikuye mu nzara bitwara idufasha nk'igitanda twogisanga igitanda ntacyo yakuyeyo kiriye intebe ziriyo ni matera zose ziriyo ibintu ikintu yakoze ivyombo oya nukuri nta byombo yakoze ko nabanda mubeshe amasafuriya n'amasahani biri ngaho iyo mwamara kumenya biri ngaho ibindi nyene byaraheze kuko imyaka ine yo ni myinshi tutabana n'umugabo turakuramukije ego turabakiriye akazina kanyu ni gute izina ni Manirakiza Francine Manirakiza Francine twabonye muri kumwe n'indongozi za komine ziko zirabaza ibibazo bitandukanye kubyerekeye kuntu wabaguharitse mwavuzemwo ko mumaze imyaka irenga 4 mutabana n'umugabo ni by'ukuri ni nyene cyane ni mbere irikira kwira 5 je ntabana n'umugabo muri iyo myaka 5 canke ibura 5 nta munsi murigeza gutahira nta n'umunsi n'umwe yigeza ntahira ufise abana bangahe ufise abana 5 abahungu 4 n'umukobwa umwe nta baraja gushaka canke kurongo ya natangiye kubyara abahungu je mfise abana abahungu 4 abahungu 3 nibo bamaze kurongora ese umuhungu umwe atararongora n'umukobwa afise imyaka 8 none umucamo baho gute kumugabo atigira abatahira turiyaranza nyene mu buryo bwa none bwo kudendekeranya utuntu kugira ngo turonke ico twofungura canke turonke akaratu twambara n'agahutu twambara kugira ngo tugende ubusa mu bantu twakoresha ubwenge kugira ngo tubeho natwe kuko biba byagenze uko nako twobigenza none yavuga ko ari kubera ikeneye kuzana undi mugore agira kabiri ntabwo nabitahuye neza icyatumye abikora ico kintu ariko biragaragara ko ari umunoho yari afise w'abagore ntago nabitawe kuko abagabo bakino gihe iyo bashatse guharika ntaga gutomorera neza imvo tumye abikora arakunyegeza uza kubona gusa yabikoze sinabitahukiwe neza kuko muzara bwacu ntago twari tubayeho nabi twari tubanyeho twumvikana ariko nagiye kubona abikoze birantangaza nanje bavuga ko baharika abagore bakuru kubera kuba basuzugura abagabo wowe bivuga kwiki
oya nukuri jewe ntago nigeze suzugura umugabo n'umunsi n'umwe kuko ntago nigeze nja mu muryango n'umunsi n'umwe canke ngarandeze ngo nasuzugura umugabo ntago nigeze ndamushira isoni n'ukuri n'umuryango urabizi n'abantu benshi babaze igihe ntago nigeze ndamusuzugura ntago nari kubikora n'ukuri ego ku bwawe iyi ngingo yanye n'icubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi yuko bokwirukana abagore bagira kabiri wowe uyivuga kwiki nukuri emwe jewe nukuri ndabivuga neza ndamushimiye inshuro kajana ndamushimiye inshuro kajana karenga kajana kuko ingingo yafashe ni nziza cyane twese abakenyezi twarayishimye kandi twarayishimye ijana kwijana nukuri Imana imuhezagire turagushimiye cyane nabo ego mubanye gute n'umugore mukuru ubu nta kibazo kirimo urabizi neza yego ni ukuri ijya njya murayisangira oya mbona ariko ndatwenga jewe yego bigenda gute bigenda neza aha hamara igihe kingana gute iminsi ibiri aha akamara iminsi 4 cyangwa 5 mumara igihe kingana gute imyaka 9 igira ihere imyaka 9 none itegeko riremeza yuko abagore babiri basangira umugabo urarizi itegeko ntibyemeza amategeko ntabyemeza tubyaranye abana bangana tubyaranye abana batatu hari hehe n'umugabo nawe uhari kubera iyi saha tugushyizeko ingenzi wabyumvise ni ukuvuga iki umugabo wawe nta burenganzira afise bwo kugaruka kuri wowe kuko amategeko avuga ko umugabo atunga umugore umwe bakaba babanye biciye mu mategeko batasambuye kandi akaba atigeze yitura sentare ngo yitware basambuye nta burenganzira afise bwo kuko abasangiye kuvuga rero tukazomufata yagarutse ngaho zimugashe amatora twakarasyohe abana barambyaye ubise ukuntu bizogenda uramubwira uti we ntuzosubira kugaruka ngaha hanyuma rero muzoca muza ubonye atari kabitanga neza uzoca kubahuza wabyumvise bakuba indezo z'abana hanyuma ubonye bitagenze neza ushutsa mu ntuzeye muri sentare umugore mukuru ari he none urukamba kunyabunini Madata tarandiriye umugore wa kangahe wa kabiri umugore mukuru ari he nakoze yawe uru rugo urimo mwarahubakanye n'umugabo wawe mwarahubakanye iyi nzu mumaranye imyaka ingahe imyaka 10 mufitanye abana bangahe harimo n'uwari kararira mukuru afise abana bangahe umugore mukuru afise abana mufitanye abana bangahe 7 umugore wawe mukuru ari hehe ari mu gituku ari mu gitukura abaha iwawe nyene cyane yego ubu nawe ufitanye abana bangahe 3 maranye imyaka ingahe 11 bo uwo nawe mukuru maranye imyaka ingana gute nta haruwe mbere basimenye ni myinshi gose basi myinshi kugira uronke ibyo wubakira aha byavuye ku mugore mukuru oya iyi nzu irabyira renze imyaka 10 kubona niko biri kugira ngo uronke aho kugira ngo bakaha wataye kubaka nje atanga kubaka mu gitukura je natangiye kubaka mu gitukura muri ko ni umugore wa mbere yitwa Marceline we nawe yasanze narahubatse zo harubatse amamagaba wahubatse
muri kumwe na Marceline nabo twari kumwe mwari kumwe isigura imitahe ya Marceline gahirimwe Marceline mwari mwanditswe bice mu mategeko ntawe twanditswe mu nyuma twanditswe nyuma Nga mwaranditswe na Marceline mwanditswe mbere y'uko urongora uwagira kabiri canke utararongora uwagira kabiri niho mwanditswe wanditswe uwa kabiri ataraza none wumva ivyo wopije kubajije atari ivyo nukuvuga imitahe wakuye mwaronderanye na Marceline niyo wakoresheje mu gutegura hano bisigura akajumu y'agateka hawa vino usanga yatetse akajumu gaco karya uje gukora ngaho nene wumva nayo kumitaho yuko hari yagene none kayaho yashitse kure cyane bajije barayigisha cyarasiye muri sentare hanyuma harabana urubanza hariho n'ibintu mbere by'intege by'umudokari hama maze ukuntu rwacitse nafashe amatungo sindayibuka neza 10 dohe nka yose tuvuga duti ayo agumana umugore mukuru n'ibintu by'intuze by'inzu ari ukumengo byatunganijwe zibiri zirajya ruguru iyo ni kayaciye mu ntunzeye muri sentare mugabo umugore ntiyasabye ko bagira divorce kandi none ntiyasabye ko bagira ntunzeye divorce nuko bimeze aho rero erega tuva hasohoye utwiwe soro twawusubire ku mugore mukuru ntimwagize divorce ntimwagize divorce soro twawusubire mu rugo rukuru kuko nibwo leta izi basi muragenda hanze ni byiza mugabo umuntu ntereka kuvuga ko ndibaza ijambo akavuga yego mu bisanzwe muri sentare twaraburanye n'iby'ukuri kandi nta difference twagize mugabo twaragiraniye conference totuma dusubirana urabyumva matumaze ngene kuri izo conference mu by'ukuri baransambura ibitari bigufi burya ukumbona siko narindi jewe oya ntwavumbona uku ngo have yimvira ati ujya mu ntugu ko mbona umenga araciriritse siko narindi imidugo yarariwe amararo y'inkararibwa ndomuka ndigiye rero nigere ndatekereje mugabo nawe urugo sentare yamushikirije nawe no munsi si hari nawe abari muzace bitoke uracu hanyuma rero mu by'ukuri utumvira ati nintekere ese ntekera nja kwa Marceline cyangwa ntekera nja mu nangara ngenda nibatse ko kabisa nta batazi ibyo wanje muri mabaye nzimba ireke kibazo ni iki itegeko rivuga riti no kugira umugore umwe yego sibyo uyo wa mbere umvura cyakwanditse ko kari umugore wiwawe yego none wumva nyene cyubahiro umukuru w'igihugu nagize ati umugore umwe kandi siwe yabivuze gusa n'amateka asanzwe ari ukasanzwe ameze agacagira ati ibyo bintu nibishigwe mu ngiro cuca mu kibanza rero ca bategetse bica bigenda gute sawa jewe rero mu by'ukuri inyishu cuyumva nawe inyishu njanda yumva ncanigira okipe abo bantu bose nkabarikira nta n'umuntu kwangaza afise abana banje nkigira okipe nkiviramo ntigumira ndagasiri bateri nta ngorane wumva uzari umusiribateri gute kandi Marceline jewe rero mu by'ukuri nk'abantu nabyaye ko mfitiye umuryango ku ngambo zose urabyumva no kwegera mukabwa ati mushinga neza Imana abantu bose barababyaye ko kinjura uvemo no kwegera ajya okipe nkimerera uko uzosubire kugaruka ngaha yamaye nka data none yeregani ibyo bavuga ngo zivugijwe siko zitambwa nyakuba ariko kugira tuvyemere nuko usohora utwawe tugasiga wadusohoye ubu se sohora iki none ntibiri yose ngaha none naco murantiza nkinga rimwe ngotenze kurondera iyo sembera ko namwe nimoge namuvuze ngo kandi itegeko rivuga ati sohora mugiti kura sendare aravuze ko umugore atari hari ndare hanze se ndare hanze kanyakuba ni mu rugo iwawe agutumbya mu rugo iwawe nicyo gituma inzego ziriho uca wiyambaza aba batware ni washaka tuguherekeze
turiko turakoresha umwanya yego kabisa nagese yewe muvuze ati nsabe ngandore mura canke wegeye mukuri nta kibazo kabisa sinosohora abana umwana nkamusohora kadakurara hanze umwana yewe gano manegera jeje nyene kugarwe kanje yego kabisa akugende kandi batwati bisagara feki sawa kutubona urabona ko twikwije nzego zose za serivisi ni mudamu wa niwe mukuru umutoya umugore mukuru arihe yaratashe ari wawe yaratashe waboneye mu rutabo mwahora mubana he mu rutabo nyine yatashe iwabo n'abana mwari mufitanye turabafitanye bangahe batandatu barihe bari wawe abana bari kwa se na nyina oya bari kwa nyina nyina wambwiye ko yatashe iwabo none yajanye abana yabajanye none bariko barigwa nawe nka jewe nyine twaranaburanye na muri sentare jije ntabizi umutegetsi maratandukana narageze divorce oya nta nubwo twari twanashingiwe ugafite abana batandatu mwashingiwe oya mwashingiwe muri leta civile kamise muri the pickup nuwo ntimwanditswe none mwanditswe n'imfizi yakomeye Kwa utanze amande y'ibihumbi 200 uriko uranegeye mbere ni 300 ibihumbi ahubwo ni 600 ariko baranciye amande ndayatanga igitasi ndagifise yego icanga cy'ibihumbi 100 baraguciye ijana urafise wewe none yaciye bigumamwo kubera bamuciye amande acaba iruhanwe basha byivuye inyuma wowe umaje ko nako baguhanye wategeze kutuva mu ikosha uwo mushingirwa muri ubu warinze ko tuza ingo yurire pickup ingo basaka amakesubira ko mukadwanga nyindi agahita ko uwo mugore mukuru yasaze ntiyobana n'umuntu w'umusazi we ni umuvugira none mada ni umuvugira we ko ndiko nguhamagara ntumwitabe ni ujya yarasaze kantuze umugore we yarasaze nakome mu mutwe yarakize dore yakize ko yakize ko abana batandatu yasaze kubera ko umugore muto umviriza uwo mutwara mukaja mu mategeko urazi kihahamukarira haje sanga yabaye psychologically ari umusazi madame ko atarazikorera ngo ndamubone yazikuye uyu muntu aburana muri sentare agashikiriza imburano ziwe yanzu wari wayimazeho none ni kubera icyari wabo kandi twabutegetse kubaka inzu ni kubera cyatanga tunabamenyesha ko musitanteri wa komine Mabayi yaciyeho uburenganzira abakuru b'amazone n'abakuru b'imitumba kuja kubandaniriza iki gikorwa ku mazone basanzwe barongoye no ku mitumba basanzwe barongoye. Turabakengurukiye rero mwebwe mwese mwadukurikiranye tunabamenyesha ko nihatagira ikigorana ku itariki 1 ni kuvuga ku munsi mukuru w'abakozi tuzuba turiho ikibiriraho abazoba batari hafi yahazo hariko harabera ibirori muri komine Mabayi muzobisanga ku Nkerebutsi TV. Reka tubashimire mwebwe mwese asigaye naho butaha. Bye bye.